Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu Nama Nshingamateka. Abarundi barayamaze bati amagara n'amazi aseseka ntibayore. Mu gihe indongozi z'igihugu ziguma zihimiriza abenegihugu gukora cane kugira Uburundi bushikire yambona kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere, abenegihugu bategerezwa kuba bafise amagara meza kugira baronke inguvu zo gukora. Inama Nshingamateka nk'urwego ruserukira abenegihugu iritaho cane gukurikirana amagara y'abenegihugu mu kugenzura ingene amavuriro n'ibitaro bikora. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 29 ruheshi 2026 Inama Nshingamateka yarakoranye irongowe n'umukuru wayo Nyeniteka Daniel Ndabirabe kugira barabire hamwe intambamyi zihanze ibitaro by'akarere vya Kayanza, Musema na Ruyigi zibonekeza mu cegeranyo c'isuzuma ryakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kukungena ivyo bitaro bikora. Ico cegeranyo cashikirijwe imbere y'Inama Nshingamateka kirerekana ibitagenda neza bitari bike. Aho twovuga ivyo bitaro bidakurikiza neza amategeko agenga ivyo gutanga amasoko, gukurikirana no kwitaho ibikoresho vyavyo n'inyubakwa, hakiyongerako n'ibitigiri vy'abaganga babinonosoye bidakwiye. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Muganga Fidele Nkezabahizi yari yatumiwe mu Nama Nshingamateka kugira yishure ku bibazo vy'abashingamateka bijanye n'ico cegeranyo. Yamenyesheje ko izo ntambamyi ubushikiranganje buzifise ku mutima kandi ziburaje ishinga. Niko kumenyesha ko zimwe zija zaratanguye gutorerwa umuti, mbere bikaba bigiye koroha gukurikirana kuko muri ya politike ya leta yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, ibisata vy'ubushikiranganje bisigaye bikorera mu ntara no mu makomine. Inama Nshingamateka ikaba yasavye ubushikiranganje gufata ingingo zose zituma ivyasabwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta bija mu ngiro. Muri iyo nama ya bose abubahwa abashingamateka bashikirijwe kandi icegeranyo c'ingene ibitaro vya Cibitoke, Gitega, Muramvya, Muyinga na Rumonge vyashize mu ngiro ivyo vyasabwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta. Muri rusangi biribonekeza ko vyashizwe mu ngiro ku rugero rudashemeye. Ibitaro vya Gitega na Rumonge nivyo vyashoboye gushikana ibice 50%. Imvo nyamukuru zishikirizwa n'abarongoye ivyo bitaro n'uburyo budakwiye hamwe n'abaganga batubuzi. Umushikiranganje Nkezabahizi amenyesha ko hagiye gutunganywa inama kugira abaganga bashikiriza ivyipfuzo vyabo, leta nayo ibibutsi banga bajejwe. Ku kibazo cikena ry'inyubakwa z'ibitaro bivanye nuko nizo obuha yari yatanguye kubaka zashikanye hagati zitaruzura, umushikiranganje arahumiriza ko mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa 2026 ushira wa 2027 harimwo ayo guheza kubaka izo nyubakwa. Muri iyo nama abubahwa abashingamateka barasabye umuco ku bibazo bijanye n'ikena ry'imiti, ikoreshwa ry'ikarata yo kwivuriza kokam, ingene ikigo Kamebu n'ishirahamwe mituwere rivuza abakozi ba leta bikorana. Ivyo navyo umushikiranganje akaba yarabitangiye umuco. Ku kibazo cy'ibintu bijanye na mutuelle de la fonction publique ni kibazo kijanye na Kamebu. Sinzi ubu nimba hari ico mwamubizi ko mwoshobora kubitubwira yatwumve, kuko n'ikibazo twamaranye iminsi tuciga hafi hano mu Nama Nshingamateka twacize inshuro zibiri, kabiri kose inama zibiri, ku buryo hageze naho dutandukanya abakomanda imiti n'abayidisiribiwa. Rero aha mwotubwira ko uko n'ubundi nibyo ibibazo byongeye kugaruka, ibibazo by'imiti, ibibazo bya zaka, none hari icyo mwobitubwira ko Nyeniteka n'ukuri ibibazo mwashikirije ni ibibazo dufashe mu minwe. Igihe meruka ngaha mwabitubajije turavuga yuko tugiye kuvugana n'abandi bagenzi bacu bo muri fonction publique turabe icoko, kuko ikibazo ca mutuelle de la fonction publique na Kamebu
ni ikibazo gifatiye ku ma mission ku itunganywa ry'ubushikiranganje. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nivyo burajejwe off bwa la demande ikaba iri muri yindi ministère. Uro tuko novuga ikintu gikuru tuko turakora nuko ubwa mbere tuko turaba ingene aba bene gihugu benshi boba affilié mu système de mutualité kugira tuze dushikire bya indi bya umwene gihugu aja kwivuza ku mavuriro atandukanye kandi yoroherejwe. Tuko turaba mbere n'ingene bivanye n'ingene ayo izo affiliation mu yo mutualité ku biciro twoshiraho ku buryo umuntu aja kwivuza hariho hose tsainze kuraba muri centre de santé n'ahandi. Ni ivyigwa vyakozwe tutarashikiriza abahinga bariko barabikorera ko kugira turabe ingene ico kibazo co toregwa inyishu. Kubijanye rero na mutuelle de la fonction publique na Kamebu, la stratégie de financement de la santé tuko turategura irimwo fonction publique na ministère de la santé. Tuko turaba ingene mwiyo dialogue togira turabe yuko koko twosepara ivyo bintu vya Kamebu na mutuelle de la fonction publique kugira imiti igugwe n'umuntu mwe ubushikanganje bw'amagara y'abantu biciye muri Kamebu bashoboye kugura imiti yose kuko ikibazo gihari no munsi nuko umuti umuntu afise mutuelle de la fonction publique aragenda mu bitaro kwivuza mugabo kamwandikira umuti ugaca usanga muri hôpital yo mu bitaro iyo miti ya fonction publique nira bagaca kurungika kuja kurondera umuti muri pharmacie ya mutuelle ushaka gusanga iri nko ku bindi birometero canke ahandi. Ivyo byose rero nivyo turiko turarabira hamwe inyene iteka nkuko mubivuze no kuri tuze tugaruke ngaha ngombore dufise inyishu irama mugabo ico kibazo turagifise mu minwe kandi murumva ko hari utwigo turiko turakora nivyo haraheze nko kwezi tuvuye ngaha tubivuze mugabo hariho byinshi twego turakora kandi murumva ko atari bike ariko turizera neza ko izi recommandation mwatanze tuzozikorera ko kugira turabe ko ico kibazo kitogaruka ngaha. Murakoze nyine iteka. Umukuru w'inama nshingamateka akaba yasabye umushikiranganje gushira mu ngiro ivyo yiyemeje. Ingingo y'ijana na 79 y'ibwirizwa shingiro ya Republika y'u Burundi irasigura ingene inama nshingamateka ikorana mw'isasa zitatu ku mwaka. Inyuma y'amezi 3 y'ibikorwa inama nshingamateka yarasozereye isasa risanzwe ryandamukiza kwigenekerezo rya 30 ruheshi 2026. Ivyo birori vyabereye mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe bikaba vyaranzwe n'ijambo ryashikirijwe na nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka aho yashikirije ivyaranguwe muri ico kiringo. Kubijanye no gutora amabwirizwa, integuro z'amabwirizwa 8 nizo zizwe zongera ziremezwa, harimo integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira wa 2027. Sur le plan de la législation, kubijanye no gutora amabwirizwa inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro z'amabwirizwa 8 arizo zizi. Integuro y'ibwirizwa rijanye no gutunganya ivyerekeye merikire mu Burundi, integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa ritunganya ibisata kijejwe ivyerekeye imbuto z'ibimera, integuro y'ibwirizwa rijanye no gusubiramwo ibisata vy'amazi, isuku n'isukura, integuro y'ibwirizwa rishinga imirimo n'itunganywa rya sentare icungera amatungo ya leta, integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano hagati ya Republika y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ajanye no gukuraho kurihisha kabiri amakori no gukinga inyuruzwa ryayo, integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano ajanye no guteza imbere igisata c'abanyamitahe n'abagwizatunga hagati ya Republika y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, integuro y'ibwirizwa yerekana uko amafaranga ya leta yakoreshejwe mu mwaka wa 2024 ushira wa 2025, integuro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira wa 2027. Mumenya ko inama nshingamateka yihweje yongera iremeza impinyanyiro
z'integuro z'amabwirizwa zimwe zimwe zavuye mu nama nkenguzamateka. Uwo murimo nyene warakozwe mu minyanyuro z'integuro z'amabwirizwa zimwe zimwe zemejwe mu isasa risanzwe ryo mu kiringo ca Kigarama mu mwaka wa 2025 de la session parlementaire ordinaire de décembre 2025. Ku bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka yagiye iratumako abashikiranganje batandukanye kugira batange umuco ku bikorwa bibera mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Aho hose inama nshingamateka ikaba yagiye irashikiriza ibisabwa leta kugira ibandanye isukurira neza abene gihugu. Muri iri sasa risanzwe ryandamukiza 2026 rirangiye, inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye zarasohoye itangazo inyuma yaho zari zihejeje gushikirizwa icegeranyo ntabanduka cakozwe n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR kwihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972. Nayo kubijanye no guserukira bene gihugu, abagize ibiro vy'inama nshingamateka hamwe n'abashingamateka baragize ingendo mu gihugu hagati, aho bagiye barasanga bene gihugu ku kivi bakaganira nabo maze bakabatera intege mu bikorwa vy'iterambere. Muri uru rugendo Uburundi burimwo rugana yambona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. Au cours de cette session qui s'achève, muri no sasa dusozereye, inama nshingamateka yarakoranye kenshi mu ntumbero yo kugenzura ibikorwa vya leta. Abubahwa abashingamateka baboneyeho kumenya imigambi ya leta mu bisata bitandukanye, ari nako inama nshingamateka yagize ibyo isaba leta. Tukiraho nyene, inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka barakurikiranye ikiganiro cashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere, aho yerekanye intambwe integuro y'ibikorwa vya leta n'amafaranga bizotwara igeze mu kiringo c'amezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2025 ushira umwaka w'ubutunzi wa 2026. Byongeye, inama nshingamateka yarashikirije ibibazo vyunganirwa umushikiranganje ajejwe ikiga ca leta, umushikiranganje ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu, umushikiranganje ajejwe ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, n'umushikiranganje ajejwe ubutare, amasoko ntangaguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi. Abashikiranganje batanze umuco ku gitabo gitanga intumbero mu by'ubutunzi n'amafaranga igihugu kizokoresha, ico bita mu rurimi rw'ifaransa document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle DPBP mu mfunyapfunyo. Ibigeranyo vyerekana ingene amafaranga ya leta yakoze mu mezi 3 ya mbere hamwe n'amezi 3 ya kabiri yo mu mwaka w'ubutunzi 2025 ushira 2026. Icegeranyo c'isuzuma ryakozwe na sentare icungera amatungo ya leta mu migambi y'iterambere Patarebe, Padekayebe na APBP. Ivyegeranyo vy'isuzuma vyakozwe na sentare icungera amatungo ya leta ku bitaro vyo mu Cankuzo, ibitaro vyo mu Kayanza, ibitaro vyo ku rwego rw'ikomine vya Musema n'ibitaro vyo ku rwego rwa komine vya Ruyigi. Ivyegeranyo vyerekana ishigwa mu ngiro vy'ivyasabwe na sentare icungera amatungo ya leta mu bitaro vya Cibitoki, Gitega, Muramvya, Muyinga na Rumonge. Icegeranyo c'isuzumwa cakozwe na sentare icungera amatungo ya leta ku bugenduzi bukuru bw'amabohero gifatiye ku ibohero rya Bubanza. Icegeranyo c'isuzumwa cakozwe na sentare icungera amatungo ya leta kwishira hamwe Sosumo. Byongeye, inama nshingamateka yarakurikiranye umwihwezo wa sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta ku nteguro y'ibwirizwa bigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira 2027. Abashingamateka barashikirijwe ivyegeranyo vy'ibanki nkuru y'igihugu BRB kuvyerekeye ingene ubutunzi bwari bwifashwe igenekezo rya 30 Nyakanga mu mwaka wa 2025 no mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo mu mwaka wa 2025. Barashikirijwe kandi icegeranyo c'ingene ibanki nkuru
yagenzuye uko amabanki yakoze mu mwaka w'2024. Byongeye muri iri sasa risanzwe ryandamukiza uyu mwaka w'2026, Inama Nshingamateka yaremeje umwe mu bagize umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora seni. Umwe bagize umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni yari yemejwe hamwe n'abagize leta bashasha batatu bararahiye imbere y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zikoranye. Hamwe n'ivyo, Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zikoranye zarakurikiranye icegeranyo c'umugwi ujeje ukuri no kuriranira kuvyerekeye ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972. Ivyo bikorwa vyasozerewe n'itangazo ry'Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Aha kandi twobibutsa ko ingoro y'Inama Nshingamateka yakira ibikorwa vy'amasengesho y'akavuna musase ku ncuro igira ya 17. Ivyo bikorwa bikaba vyishimikije amajambo aboneka mu ikete Paulo yandikiye abaromani igice ca 13 ku murongo wa 6 rivuga riti: nico gituma kandi mutanga ikori kuko abaganza ari abakozi b'Imana bashishikarira ico gikorwa nyene. Les magistrats sont ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Au cours de cette session parlementaire d'avril 2026, l'Assemblée nationale a poursuivi ses missions de représentation du peuple. Muri iri sasa risanzwe ryandamukiza uyu mwaka turimwo w'2026, Inama Nshingamateka yarabandanije ibikorwa ijejwe byo guserukira abenegihugu no gushigikira ibikorwa vya leta, aho rero abashingamateka bishikiye ku kivi mu ntara zitandukanye. Ni muri iyo ntumbero mu kurangura amabanga tujejwe yo kuba umukuru n'amashingamateka, kandi twatowe mu ntara ya Butanyerera, tukaba tuvuka no muri komine ya Matongo. Twakoranije inama y'abaserukira amasosiyete cooperative, abakozi ba leta hamwe n'abaserukira imigambwe. Abari bitavye iyo nama barahanahanye ivyiyumviro ku ruhara rw'amasosiyete cooperative mu kubaka iterambere uhereye hasi, mu gukangurira abenegihugu gukorera hamwe no guteza imbere uburyo abenegihugu babayeho. Igenekezo rya 9 ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2026 twaritavye ibikorwa rusange byatunganijwe mu ntara ya Butanyerera komine Matongo. Ivyo bikorwa bikaba byari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye. Ivyo bikorwa byari bishimikiye kwisukwa rya beto ku nyubako y'amagorofa 4 izokoreramwo ibiro vya komine Matongo. Ivyo bikorwa bije kunganira icifuzo c'igihugu cyo gutunganya kijambere ibisata vya leta hamwe no gukomeza inyubakwa z'iterambere zegereye abenegihugu ku neza yabo. Umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo ko gushima umutima wo gukunda igihugu uranga abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere. Naho turiko twegereza mu bihe vy'amatora, Sebarundi yahamagariye abenegihugu kubandanya kuzigama umwumvikano. Banyakubahwa bashinga amateka dusangiye ibikorwa, twemerere tubashimire na mwebwe cyane ku bikorwa mwakoze muri rino sasa. Tubifurije kuzogira akaruhuko keza muri kuno kwezi kwa Mukakaro uyu mwaka turimwo 2026. Tubatumiriye kwegera bene gihugu badutoye, mubumvirize kugira ngo mwumve ibyo bagona, mubahe ubutumwa bw'amahoro no kunywana bishimikije ibikorwa by'iterambere. Autour des travaux de développement. C'est sur ces mots que nous déclarons. Ni kuri ayo majambo tuvuze ko isasa risanzwe ryandamukiza uyu mwaka turimwo 2026 risozerewe. Imana ibahezagire. Nous vous remercions tous. Imyaka 64 irarangiye abarundi bahabuje intahe yo kwikukira. Ukwikukira nyako nukugira ubwigenge mu by'ubutunzi, mu bya politike, eka mu ntunganyo yose y'ubuzima bw'igihugu.
Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere Mukakaro 2026 Uburundi bwahimbaje isabukuru igiriye 64 buhabuje intahe y'ukwikukira. Ibirori bikaba vyatangujwe no gushira urugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'incungu y'intahe y'ukwikukira umuganwa Rudolfo Rwagasore iri ku musozi wa Vugizo. Mu rukurikirane rw'ibirori byo guhimbaza imyaka 64 Uburundi buronse intahe yo kwikukira, hakurikiye kandi gushira urugori rw'amashurwe ku kibanza citiriwe ukwikukira. Ivyo birori bikaba vyaciye bibandaniriza ku kibuga citiriwe Intwari. Birongowe n'umukuru w'igihugu akaba na kizigenza w'inzego zo kwivuna abansi n'umutekano nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye. Bikaba vyari vyitabwe kandi n'abubahwa batandukanye. Aha twovuga umukuru w'Inama Nshingamateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, ivyegera vyiwe bibiri, abubahwa abashingamateka, abakozi b'Inama Nshingamateka n'izindi ndongozi zitandukanye. Ivyo birori bikaba vyaranzwe na defilite y'igomwe y'ingabo z'igihugu hamwe n'inyamiramabi, aho berekanye ubuhinga butandukanye bakoresha mu kwivuna umwansi no gucungera umutekano w'igihugu na beneco. Mu butumwa bwimbitse yatanze umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi gusanasana no gukomeza ubumwe bwamye buranga abarundi, kumenya ko Uburundi ari cibare c'abarundi bose, gukomeza uburongozi bw'igihugu, uburongozi bwiza, uburongozi kivyeyi no gukunda igihugu gushikaho tucigura. Ubwa mbere ndabasabe abarundi mwese dusubire neza dusanasane bwa bumwe bwamye buranga abarundi. Ndanezerewe cyane ko kuri uyu munsi tuwuhimbaje ata muntu agicuruza ubwoko bwiwe, ata numwe agicuruza umugambwe wiwe, atawugicuruza intara. Dukomereza aho rero kugira ngo bikunde yuko dusubira kwisanasana neza, bidusaba ko twikurako umutwaro w'ivyadushikiye kandi turi kumwe twese. Icya kabiri nuko twokumva neza ko Burundi ari cibare c'abarundi. Uburundi ni cibare c'abarundi, nta munyamahanga turerekeye. Ico cibare rero tugikoremwo tutakebaguzwa kuko nta utwishuza. Umurima weze tuwusorome turawufise dusangiye twese, ni burya butare kuko
mu nyuma twahavuye tubwubura naho bagiye babunyegeje twarabwubuye. None rero n'umurima weze kandi n'umurima w'isangi ntawe ukwiye kuwigungana, tuwusorome tudakebaguzwa, n'umurima wacu. Uburundi tubukorere. Imana yaraduhaye imvura, iduha izuba ryiza, iduha ivu ryiza. Turime iki cibare cacu gushikaho ibindi bihugu vyose bizodutangarira. Ubugira gatatu, dukomeze uburongozi bw'igihugu, uburongozi bwiza, uburongozi kivyeyi. Indongozi nizimenye ico ziri, ziba karorero mu bikorwa, ntiziba karorero mu kwicara, ziba karorero mu bikorwa. Tumaze iminsi tubona baca intege indongozi zamaze kumva ibikorwa, abo ntimubaha amatwi, ni ukugira ngo tugume turaboro. Indongozi rero nizibe akarorero mu bikorwa. Uwuhirahira akavuga ko hari ico amaze kandi atacarimwo, uwo arabesha nkuko vyanditse mu ijambo ry'Imana. Indongozi ivuga yuko hari ico imaze kandi atacirimwo, aribesha. Umuntu wese abonekera ku camwa yama. Niwabura indongozi nziza tukubonera mu burongoye ingene bameze. Dusanze bameze nabi, wewe ukaguma unezerewe, nta ndongozi uzoburimwo. Ntuzuvuge rero ko hari ico umaze atacurimwo, tuzokumenyera ku vyamwa wama. Mu kurangiza, Nyenicubahiro yarashimiye bamwe mu bari mu rwego rwo kwivuna abansi bitanze kurusha abandi. Aha ni naho dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.